Umuririmbyi akwiye kuba ari umuntu afise indero kandi akaba umuntu w'akarorero mu kibano. Bivugwa n'umuririmbyi Ali Bazige azwi cane kw'izina rya Easy Boy. Umwete nyene urumva abaririmbyi bacu kweri bafise indero, bafise ukuntu nyene bayagisha abantu neza mu rufasoni siko mugano kuvuga yuko indero atayirimo kweri urumva n'umupromoter ashaka kugukasa cyane n'amaradiyo ashaka kwirukana n'ama TV iki tusa so ni discipline je nabishizemo discipline kuba ndi ngaha kweri ni respect ku bantu benshi ntazi n'abunzi so discipline ye. Abandanya avuga ko umuziki ari akazi kandi kozanira igihugu iterambere mu gihe abawukora botahura agaciro k'akazi bakora. Ikintu turashaka kugikorera tukagiha valeur, turashaka kugipambania tukakiduza kuri ya level y'abantu muhura hahandi umva yuko kabisa ngaha akweri baminizarau siko banshize hasi canke iki ni kubera ko tutiyemera ndetse muri music industry muri amical de musiciens iki genre tugomba kwiyemera, tugomba gukora ibintu biduhesha agaciro mu bantu, tugomba gukora ibintu bifise power, ibintu biri discipline ama tukabifata nk'akazi. En fait ntituraba stable neza, hari ibindi bintu bikenewe byinshi, hari n'ivyo tutarashikako. Ivyo vyose urumva ni ya effort nyene dukeneye, ni za nguvu, ni ka kazi dukeneye ko dukora cane kugira umuziki ndundi nawo nyene guhagarare bwuma nyene ntituraba stable. Mwomenya ko umwuga w'umuziki uri mu myuga kavukire yamyeho mu Burundi.